SIREN VIBES TV. Cheers kuba kuri team yose ya SIREN VIBES TV. Cheers kuri Mambo Jauzi irakoze. Cheers kuba fans bose wa SIREN VIBES TV. I love you. You the best. Mwana support since day one. So I respect you. Cheers kandabanywera. Cyaganye umuntu ambwiye ko wavuye muri SIREN VIBES ndavyemera. Burya naravuye muri SIREN VIBES. Cyenda cyane muri SIREN VIBES kubera yuko nakundi uriyakira nyene niko bimeze niko mu entertainment divertissement bisiguri ki divertissement tu n'as pas besoin de gushavura tu n'as pas besoin de kujya umuha divertissement ni kuryohera abantu sivyo urasho navuze gushingira intare grand frère reka ndabwize ukuri ndashobora kuvugana kandi mu feelinga ugana bagaca jya umuhari ndashobora kuvuga mu muziki wacu asigara ibintu bya nord na sud ndashobora kuvuga nka batanu muri nord nkavuga nka babiri muri sud irakuba bifu kwangu sinzi rero bwaje areba artiste je nkunda the way bameze bifese on the floor mina mu appreciate sana bifese no muntu ari real bifese ameze uko abandi artiste nikundira bari by Mary San bari easy bari simple tunda kundi umuntu ari easy bro hana bitu bingi hana show bwana nini by Mary San bose ameze bien mu bigeme bavania ice vanya ice ameze fresh sana wakina Meili wako fresh so hey what's good family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part ne meze fresh sana kubera yuko ni KABOSS for real my MIC za Flip GTV kama dawa ndizera neza ko kino kiganiro tokira ba du début à la fin kubera yuko you wanna enjoy, you wanna have good vibes na KABOSS for real hamwe na MP promoter ico no gusaba no gukora subscribe kuri Flip GTV ni KABOSS for real aka the mic master aka Mr. Pop Mr. Hangout, you already know. Yo, what's up my people? Shobo MP promoter, MP the baddest, mukumubumbe waundi mubona mukajugumira abantu benshi batari banzi bakunze kunyita ngo ni igikoko. Mbanje kwanza kubaramutsa abari badukumbuye abo twari dukumbuye aba hano mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu turabaramukije mwese tubabwira tuti big up sana. Murabona ni MP promoter the baddest, behind camera muramuzi ni MC Blizo +257 iryo zina rakunda kungora rimwe ye nibutse yuko ari umukameramani wa mbere hano mu mujyi kandi abikora neza ku musana mu menzo yo KABOSS wogwan ye naona kirere mengo cyo kiragenda nyene kabisa gusa ndabona nyene umeze fresh ndashima by the way nakunze intro yawe muri Flip GTV niyo nyene niyo meze nyene ifisa abantu bajugumiza igisagara duhereye ku muntu ari behind the camera tugasubira ku muntu ari kuri mic bro ndakunda umuntu afite self confidence ni byiza cyane uraje yuko kugira umuntu akwemera bisaba ko banza kugira self confidence ushiremo yo hope yo kuvuga yuko I'm the best you know nico abandi baturushije reka manze kwanza ndagoye kwanza umwanya KABOSS abanze yibwira abantu bari ko baradukurikirana Jesse no kuvuga mu izina bro uri umusaza kandi ndakubaha vyataye I respect umuntu wese kabisa. Hey what's good family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part ne meze fresh sana kubera yuko ni KABOSS for real my MIC za Flip GTV kama dawa ndizera neza ko kino kiganiro tokira ba du début à la fin kubera yuko you wanna enjoy, you wanna have good vibes na KABOSS for real hamwe na MP promoter ico no gusaba no gukora subscribe kuri Flip GTV ni KABOSS for real aka the mic master aka Mr. Pop Mr. Hangout, you already know. Ni jembo no mengo agiye muri bimwe byo gupapa na iyo nyo kazobona umuntu ayisubiyemo nzomubwira ati oya umekopi KABOSS for real iyo ni Hangout gusa okay KABOSS kamaze kwanza ndagokeze waberewe vyatari nyene asante bro fashion izaiga mtama twe turacambara ibintu vy'igitega mani vya ruguru ni ibintu vy'imbe tuma turi mu bintu vy'imbe uraza gutera story je ndafise gutanye ziri bizarre mugaye zizimeze uko nizo nikunda ndakunda ibintu binini sana bivanye no n'umwanya na timing muri kino gihe hageze ma 17 uzorabe kanshi BJ imvura ikigo bamaze kubibona kintu nk'iki rero kiraryoshe kwambara mu mvura kiraryoshe gucina naco nabushuhe naki bro kari easy kameze fresh tumengo nyene uri muri Canada nyene vya you already know fuko ndayimenyereza mtama nurajayo Canada
sha Canada guco no gutera story je sindashikayo physiquement mugabo akazi kanje kamagashikayo sana bro KABOSS no baravuga ati wane mujama n'umunyamerika mon cher ami interviews zanje zirashika sana Canada zikaca za Ottawa zikaca za bita gute hose mazizunguruka mugabo malheureusement physically sindashikayo mugabo ibikorwa byanje kubwa KABOSS baramuzi muri Canada sinzi no kuntu byuriye indege bitansavye uruhusha sinzi ukuntu bikazika gutanga no kuri indege bikaca bishikira kanasi za Europe hose za Ghana. By the way naronse comment naronse umuntu wo muri Zimbabwe iwabona X Factor arambwira ati no turagukurikirana sana twaravye ikiganiro nakoranye na X Factor mwana dutuma tugukunda rero one day uzoza muri Zimbabwe nawe ati vie Zimbabwe wanda yibona uko nyene muri carte d'Afrique uvuga ati ni Zimbabwe nico ciza cyo gukora bro, hard work akazi kagushikana ushaka wowe utabizi uposhye tu nkaje nibera mu Kanyosha maniryamiye ku home mu isite nganza mbona message ya Australia akavuga ati what the fuck kano kagishite hiyo gute ni blessings to na hard work. Icyambere rero kwanza reka ndakwakire akabazo ka mbere kwanza madame arakomega mutama madame pana ibiharuro apana bantuzeya madame nyene bro uramfollowing kuri Instagram ego nanje ndagufollowing urigera ubona shira ko story urigera sindagira follow back sawa katubandanye story uramaze kubona ku story yanjye shira ko umukobwa ibiki wapi pas du tout sigura leta yo kwa single kandi not single and searching the SP single and pro bisigura ati nuri ku isoko nuri kurarondeza nuri nta n'abantu nze nyene office nyene ati no bro jewe ndatuje mu busingo bwanje kandi niko fresh umva nyene uri fier kandi ndibaza yuko avec l'expérience yo kuba single office arabona ati KABOSS ko ufite mikro wishima gose so kwishima do defo yangu experience fise mu kuba single mina na tuniko fresh life is good na chill uri single je birazwi mta uri single birazwi kabisa birazwi kuri engage uri en couple uri single nurumva nurigera wumva ko biryoshe kwa je sana imeze fresh mbwa ça dépend y'abantu ça dépend y'abantu ari umuntu avuga ati je mbaye single nk'indwi zibiri nca numva merewe nabi cyane mwe wese afise judgment ziwe afise kunateye mugabo miniko fresh nibihe bintu ukiri en couple byakunanira gukora ariko uno munsi ukaba wumva wo bikora wirekuye cyangwa ukaba wumva wo bikora nyene atajijima yirinze kuhaba ibintu nakora nk'iri en couple ubonye ubu ndabikora for free nyene à l'aise turabe nk'iri en couple urumva gutextingana bon ubonye ikintu gituma naje en couple ni kubera yuko simba nkeneye ko umupartenaire wanje afuha mvuze ati afuha ni kubera yuko ndaronka ama DM menshi ndaronka ama message menshi y'abakobwa batandukanye sivyo bakwa appreciate banya appreciatinga urumva rero kaje usanga umupartenaire wanje abonye nk'intu nk'ivyo akacafuha KABOSS agomba kunca inyuma kandi urazi yuko turaronka ama commentaire y'abantu bavuga ati je sinusohoka n'umustar by the way je nabwo n'umustar miniko easy to just shaka gusohoka n'umustar uri umunyakazi ni kuvuga urumva rero bakobwa bavuga ati je sinusohoka n'umustar kubera yuko sinzi ibyo barimwo sinzi biki sasa rero jewe ngerageje kubona mu partenaire wanje aba stressé n'ama message ndonka n'ama comment ndonka mu biganiro cyangwa ku ma Instagram yanje ku ma account yanje ukazona ari umuhari je birameta mal à l'aise na cha préféra gucindinga tundi single ibintu nk'ivyo kimwe mu bintu byatumye je nasubiye ku datinga n'abakobwa nico usanga batihanganira lifestyle yiwanje sinshobora kwikabusha abanyandikiye bambwiye ati bamaze kubona commentaire y'umuntu abwiye ati KABOSS I love you ndagukunda sana sivyo nagusigura ati ndagukunda kwera ibikorwa byawe cyangwa ndagukunda ukuntu umeze urumva rero usanga mu partner wawe ari umuhaye ngo I love you ni iki usanga nyene kandi je ndumunyamahoro simba nyene yakwaza ama beef cyane kutumvikana nuko bimeze
icyo nicyo cyambere kwanza ndagushimira KABOSS kabisa. Iminsi yari iheze ntiyari mike, umwaka wari utanguye. KABOSS yari mu biki? KABOSS ariko akora iki? KABOSS ari kumwe nande itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 2022. Je normalement nous musulman kandi ukuntu muhira twakuze tumeze twese muhira abo tuvukana bose abavyeyi à chaque fois bona nitanguye twama turi muhira tuko turasenga mwijoro minuit tubonye abana minuit top iraje le premier twese hamwe twaca dusenga twese hamwe urumva akantu rero karaca ndimwe still now sindi wa muntu ngo bona ndagisohotse ngiye kuryoherwa pas du tout. Cyo kintu carananiye vraiment namambona ku story y'abandi baja hehe ati kwa muri kwa Poland happy people yariryoshe mugabo jewe siniganda bishuhira rero le premier ukuntu byagenze le premier nari mu biki le premier cyo gihe twe dufise kwanza kwanje muri Jimbere mengu le premier nari mu biki sinibuka gusa uko biri kose naposhe home niriwe muhira kubiri kose waraposhe home muga nturishuwa sinibuka neza mugabo umengo niriwe muhira kuko jewe nsohotse ahantu ngiye ahantu memory nguma ndayifise mu mutwe sinigira nibagira ahantu nasohokeye icyo cyo kirazwi. KABOSS ubu uri muri Jimbere kabisa. KABOSS ubwa mbere wakorera hehe utarajya muri Jimbere? SIREN VIBES TV. Cheers kuba kuri team yose ya SIREN VIBES TV. Cheers kuri Mambo Jauzi irakoze. Cheers kwa fans bose wa SIREN VIBES TV. I love you. You the best. Ngana support in the since day one. So I respect you. Cheers kandi abanywere. Bafatire kamwe. KABOSS harabaye amakuru menshi. Abantu baravuga byinshi abiyumvira bariyumvira bitari ivyo abiyumvira bariyumvira bitajanye n'ivyo wewe wiyumvira canke n'ivyatumye no munsi KABOSS yitwa ko ari muri Jimbere kabisa. KABOSS muri SIREN habaye iki kugira ngo ushobore kumva ko wovaye ukaja muri Jimbere? Ziyaganye umuntu ambwiye ko wavuye muri SIREN VIBES ndavyemera. Vuga naravuye muri SIREN VIBES cyenda cyari muri SIREN VIBES kubera yuko ndirirwa kwa Ozi ndashobora kwirirwa kuva mu gitondo nkitahira saa moya sivyo ndashobora kuja muri studio yari kuri SIREN VIBES nka chillinga ndashobora kugira idea sivyo idea nkayipropose uzingambye ati idea tuyikoreye ko byogenda neza muri SIREN VIBES TV cyenda cyari muri SIREN VIBES TV haga ni muhira wangu nyumbani to everyday sivyo hama icyatumye mindura nta kintu cyatari cyo bacaratumye mindura gusa ndibaza yuko yari right moment yiwanje kugerageza kurondera kuja ku yindi step sivyo aho tukango yindi ntambwe aho tuka umuvyeyi agukunda yamakuryoherwa abonye uguma uduga abonye umanutse arakucanaga nakwambia hariya fumuguma ngaha muhira uje ukora iki yari fumuguma ngaha muhira mugabo bonye uduze kidogo muvyeyi deja araguhezagira akaguha imigisha niko byagenze rero muri SIREN VIBES TV. J'ai proposé ndabwira mabuja wanje mabuja arambwira ati KABOSS je ndakuhezagiye nibigire ndagusiza amavuta y'imihezagiro nibigire kandi ahanye ne muhira uko biri kose uzoshaka kuzogaruka urumva kubera muhira ni muhira to urumva navuye omezagiro warabonye n'ikiganiro nseze ni Meriaga warabibonye yego bisigura ko KABOSS for real atigeze ava muri SIREN VIBES cyari home kwehe kuko urumva yabona aravuye nyine complètement sinanywa nyisubirayo sinari nkuba nkija kwa babuzi kumuraba yo urumva ubucino muri SIREN arino urumva nimuba munahuza ntubuna raba naho hatombereye byari niriwe kwa babuzi kuva sangapi kuva 11h natashe sangapi saa moya natashe 21h ari blague story kucheka hageze gufungura nikapiga msosi hageze kuruhuka nikapumzika life iko fresh bro bisigura nta myidogo irimo ibagao bazabwira icyo kintu karambeshe gusa KABOSS urumva yuko nyene abantu sometimes bariyumvira ivyo utari kuriyumvira abantu urashobora kuba wikuyumvira umukate akiyumvira ivoka cyane akiyumvira iki uramaze kuyibona
kandi uko biri kose turi abantu je ndabitahura sivyo ndabitahura naje peut-être nawe maybe hashobora kuba ikintu kiha iyindi imagination itari ukuntu vyagenze turi abantu kandi je ku bwanje bigiye bintu bavuze d'une part byaranyongeye ikintu byaratumye abantu bamenya davantage kwa jo je nicaye nganga kuvuga MP wewe sivyo nanga mu bandi bantu bajya abantu bandiko ndaba na ku promote uko biri kose that's why sinavyanse kisha kuko je ndi personnage public bro ubonye jewe ego ndi journaliste mugabo ndazi ko ndi personnage public negezwa kuvugwa negezwa gukorera utu video twa jisho negezwa kugira iki byose ndavyakira fresh nakundi uriyakira nyene niko bimeze niko mu entertainment divertissement bisigura iki divertissement tu n'as pas besoin de gushavura tu n'as pas besoin de kujya divertissement ni kuryohera abantu sivyo babaryoheye rero dufata ngo bafashe ka video kanje nakasuye kakaryohera uwundi muntu mini easy zeni fresh na muhaje bombo na mahoro menshi ya KABOSS KABOSS uraza abasani benshi KABOSS abasani benshi barakuza kabisa KABOSS nabahe basani ukorera inkofero kunyitwaro bafise iki gishinga naye cyabo cyanke inyifato yabo niko no bivuga nibanga bro sasa rero nganye ushaka gukira kabifu urashobora navuze gushingira intare grand frère reka ndabwiza ukuri ndashobora kuvugana kandi mu feelinga ubugana bagaca ry'umuhari ndashobora kuvuga mu muziki wacu asigaye ibintu bya noro na sud ndashobora kuvuga nka batanu muri noro nkavuga nka babiri muri sud irakuba bifu kwangu inakwashi hari umuntu yanyandikiye message last day ambwira ati ngo KABOSS ko kiwo support kuko ibiganiro sana abantu muri sud urumva ka kuko ibiganiro sana muri sud sinabaye pas besoin kumwishura kubera yuko sinzi rero bwaje ndareba artiste je nkunda the way bameze bafise on the floor mina mo appreciate sana bafise no mona real bafise amezuko hakuna kupingana hakuna bafise ari real kabisa bamkombozi bote shout out kwao abandi artiste nikundira bari Merisan bari easy bari simple tunda kondo mona ari easy bro hana bitu bingi hana show bwana nini bari Merisan bose ameze bien mubigeme bavania ice vanya ice ameze fresh sana bakina maili wako fresh ni benshi en tout cas ni benshi urumva yuko rero si beef ni benshi ariyo n'abandi navuze kubashingira intare urashaka kuvuga ati uyu muntu afite igishinga naye ciza uyu muntu aritwara neza muri ibi nibi nibaze ko ivyo nivyo shaka gutera ikibazo ya KABOSS uyu muziki wunga mu Burundi ubona gute umaze kukuramwo imyaka myinshi abasani benshi urabazi 2 ans kuva 2019 20 20 4 years what the fuck navyo reka subire mu 19 20 arura neza tora calculatrice ntwave wihenda mu antukani 2 ans antukani 2 ans the music industry 257 entertainment iwacu wabaje ngo ndayigira gute nahimbagije uti iyi industry urayizi uramaze kwikoreramo imyaka itari mike kabisa mbega uno muziki wacu w'Uburundi ubona gute uriko uvahe ukajahe bon muziki wacu hariyo changement sivyo hariyo changement harageze period tubona yuko araba legendary bonyene bashobora guhindura umuziki wacu mugabo right now ibintu byarahindutse new generation kibikora neza cyane new generation yaratabuye yuko umuziki wacu uhageze ko tushira ama platform atandukanye sivyo ubunye abantu music turayitahura tubuze gusa aba management nziza tubuze gusa abantu boza bagashiramo mutaha kanoti muri industry yacu muri sana nshatse kuvuga divertissement entertainment muri usanga habo gucapa habo uririmba haba ugira tugenegene twisa en general turabura abantu rero bafata kanoti ka bakinvestise muri yo side sivyo kubera yuko abajeni biwacu baraciye ubwenge production yacu igeze ku rwego rwiza production imeze neza kuri côté production videos dusaba aba videaste beza bakina Jonela Landry SP nabandi Andile Baby Banco nabandi batandukanye sivyo kisigaye ndibaza yuko ari ico cyonyene hama turonke management z'abantu bashakira neza umuziki wacu
right now hari ama management ashaka gusa yo ku nyungu zabo akore ku nyungu zabo pa ku nyungu y'igihugu twese en general sivyo nakubona wowe urafite talent urazi uririmba fresh sivyo mugabo ngaca nshaka ndaguprofite urumva nikukulemo hela wowe kubita amasho nikupige pourcentage ndogo sindagukora ivyo nakwemereye turose nk'umuntu afise l'esprit yo guteza imbere muziki muri rusange ndibaza yuko twogera ku rwego rwiza hama ikindi kintu muziki wacu vraiment shout out ku ba artiste bose shout out ku bantu bose bafise ico shout out ku ma TV online turitanga sana from naco tudakora sivyo shout out ku ba promoters baritanga sana naco badakora ikihasigaye gusa ewana tupate kalare turonka kanoti ewa ndumva yuko ari vyinshi KABOSS ari abantu benshi bakunze kuvuga ngo uyu mwuga wacu ngo nuhemba ivyo bintu nibyo canke sivyo ku ruhande rw'iwanje navuga ko magaze fresh magaze neza vuba muri 4REALY TV ibintu bimeze neza sinzi KABOSS aho maze gukorera ivyo maze gucamwo aho maze guhura nabo abo maze kuyaga mbega ico kintu baramaze kucemeza canke bakagihakana hari abarira vraiment tutabeshanye hari abarira bakakubwira yuko kano kazi kacu naco nta kintu cyatari ndagakura mu sivyo mugabo it depends mwe wese afite vision yiwe je nakoze muri SIREN VIBES TV yari sous forme ya family sivyo sinakora shira imbere inyungu y'amahera kandi nakora mvuga ati sinshaka kuronka views je nakora mvuga ati Taget yanje ngori ikiganiro ciza gituje kiri bien structuré ku buryo haje nko kiravya avuga ati ujya mpeti ndamushaka ujya mpeti la deservinga kuba ari ngaha niyo yari Taget yanje kandi urabona yuko vyabaye jimbere ubu nyasigaye ndi muri jimbere urumva nabuhinga bro ni gufocus tugakora no espimo ko giyo chance yo kuza ko wewe sivyo so mini ko fresh jenda shima je sais pas si c'est parce que na mzemi kazi naipenda je akazi ndagakunda sana sivyo akazi icyambere KABOSS banza gukunda akazi je ndagakunda sana sinakubesha je ndagakunda sana kuko dream yanje ishaka kugera saa hafi mimi nataka nitobowe bro nitobowe international nushaka kuguma muri local ugomba kuba international KABOSS for real give me time brother give me time mimi nataka nitobowe kandi ndazi yuko ndatobowa bizokunda yes pre nishaka gukora urumva akaboro mu Congereza avuga ati no pain no gain urumva ewana utegerezwa kubabara utegerezwa gucamo mu bintu bitandukanye ugirushike kuri dream yawe utegerezwa gupambana sivyo je ndakeneye one day bavuze ati umurundi w'umujournaliste representinga uburundi sivyo KABOSS agaseruka ati jewe ladies and gentlemen please let's welcome with biggest honor one of the best entertainer in Burundi go by the name of KABOSS kubadida nganza mbona abasari bakomakomeye bari muri sale bahaguruka bakoma amashi kwanze Taget ziratandukanye hari abandi bantu usanga Taget akubwira ati je nshaka kwirongera tuwa my contact y'abademu muri Saudi baze banonekera inoti ngo naba diaspora mo mimi ntapambana ku buryo umuziki wacu ku buryo entertainment apana umuziki umuntu wese avuga yuko ewanure dog yaratugwaniye kandi birakunda bro urazi yuko abantu bishizemo mu mutwe akeneye amenye ko namanino mengi wara umaze kwitera kanga wisubiza hajya bro ngoya kwanza ni kumi kadagashira vaja ni kure mumangira marero turumva rero ngo umaze kugatura kanga mu gwasubiza hariya kubera mfise byinshi byo kuvuga brother sivyo ni vyiza yuko tugira target sivyo ni vyiza ko tugira dream yana dushaka gushika kandi aborogira tuhashike let's focus reka dukore cyane hard work always pays sivyo hari abantu rero bishizemo yuko wewe tant comme journaliste atampamvu vision ku branding
alors que natwebwe turi muri entertainment hari abantu bishizemo yuko wa mu artiste du promotinga ari we dutegerezwa ku brandinga anytime suko bimeze hari abantu bishizemo yuko ngo wa mu artiste no ategerezwa kuba umustar wose wistar manake ule apige deal hamowe no kubita deal bigumira uri mu journaliste gusa anytime na mose navumbuye mbere ya kamera hivi tu ujamo nampa soko hama wewe ngo usifiki katika ingine bro sio hivyo ibonye turi muri monde digital grand frère turi muri monde digital yo kwidandaza umuntu wanza gutahura ku buryo next time uvuga ati MP yeah this is BT we want you to come here in America we've got something that you can host urashobora kuzora ni America nkaca mfata indege mukanya gato nkaba ndi airport urumva rero yuko benshi barakunda kuvuga ngo bino bintu byacu ngo ntaho biva ntaho bijya bivanye nuko umengo harako tugwanira ariko twegwe ntidushake kwigwanira ko dushikandi hano mzee urazi yuko aba journaliste muri Tanzania barusha branding aba artiste urazi yuko aba journaliste muri Tanzania barusha aba abonnés aba subscribers aba artiste benshi kubera yuko baratahuye ivyo barimo bro benshi cyane numva natwebwe ndibaza yuko this is the right moment tuvyuke sivyo umuziki wacu turashobora kuwuteza imbere sisi wenyewe tunaupambania entertainment tukayigwanira twenyene tukayishikana ku ata ibintu vy'amabeef tabindi ngo Free TV ko yari yo mucarama niyo mucarama abartiste bacarama gusa ico nke tugishira imanje cyo nikibaho urazi KABOSS yego ni dutera ba journaliste turaba promoter ariko navuga ko muri aka kazi kacu tukinjiramo gutandukanye Taget ziratandukanye jina bitanguye 2016 ndumwanditsi nandika ku ma platform abasana umusana kambira atandika ino nkuru muga nkabikora mvuga ati bo je sishaka impembo bwa mbere ariko shaka ibikorwa imbere muri ico gihe rero aba journaliste ari bo mu journaliste avuga ati bo jewe ndiko nkora ubu journaliste kugira ngo icyambere kwandi cyo mparanira iyi industry ndayiterure wa kabiri akavuga ati je ndiko ndakora kugira ngo mbone gusa salaire yiwanje not yiwanje nabindi wa gatatu agakora avuga ati jewe nkine 6 kumenyekana tu iki bajya bampurumbire umva yuko ari kategori zitatu zitandukanye gusa rero no munsi umuntu acyagaruka kiyembera ati none jewe ko mazimi imyaka myinshi ndi muri kategori iyaye KABOSS uri muri kategori iyaye kibazo ni cyiza sana narakoze ama interviews mugani bari bigera bamba cyo kibazo respect kintu cizura kivuga jewe kategori ndimwo muri zo zose wavuze na nimwe ndimwo kategori yanje ratandukanye nizo wavuze kandi kategori yanje sino yivugira ngaho kuko ndayivuze n'amakopi n'amamesha bari nyuma ya kamera yatari kwezi n'abamesha ari abamesha bacha bavuga ati sasa upeti bore amedita ko sana none tumushiria sitwobigenza gute siyozi nikayisema hapo ibyo zose wavuze uraza kubimbwira nyene oya nawe nanzo nakubwiye oya nanje nunyizera isi ni so romba rero jewe mimi niko na plan kubwa sana brother mimi sitaki pesa kesi shaka kanoti sishaka iki mina je kanoti kazizana konyene kazogukurikira yebagabo kazoza konyene kandi ndazi ko yo dream izoshika sivyo mugabo jewe sim blaming umuntu wese afise mindset yiwe mwene wese afise kuno yumviye mimi sina noma kuko jewe habuze gato gusa mbo murasta ndakunda burasta mugabo byaranse kushira midre kwanda mu mizino kandi muhiri wacu ivyemewe idinini bon si soit urumva rero jewe nakunda kubwira ati nakunda kubwira yuko umwe wese afite ukuntu yumvira kandi ni bon kandi ni fresh sana sivyo mugabo ukuntu wiyumvira wewe raba ingaruka yabyo consequence hamwe na avantage ubona avantage ko ari nyinshi kurusha consequence fresh ubona ko consequence ari nyinshi kurusha avantage rabuhindure gira ka clin d'œil safsa urumva nicyo woterera kuri icyo kibazo naenda kubatije
nico gituma rero namwe ati hari abantu benshi aba journaliste benshi turi mu mwuga umwe ariko tutagira mind zimwe. Yep. Nico gituma rero tugomba kuraba neza akazi kacu, ibyo dukora, ibyo dushaka gushikako n'ibindi. Yeah. Ya KABOSS. Wagwa. Je hari kibazo nyine nakubaje bwa mbere mugabo shimye ko no kigarukana gato KABOSS mbega nirihe hangiro uno munsi uri kurabona mu muziki wewe canke ahantu ugomba kushikana. Ego umuntu arashobora guplanifya ivyo abona uko, ariko hariho n'ibindi umuntu abona ati je ndashaka ko hari ahantu nzohagera, je ndashaka ko ibi bintu bizohinduka ibi nibi. Tuko turasozera, hari abantu benshi bashaka kumva ati mbega uyu mujama kumenga afise amajambo menshi vyatari n'ibindi vyinshi, ariko none afise iki agomba kutwereka. Jewe namvuga misi yose yuko ndacari mu ntango y'inzira yanje y'akazi, ndacafise a long way to go. Jena yo mu convoyeur nari umushoferi wa bus birahinduka. Cameraman acha gucheka, iyo ni true story. Jena nabaye umushoferi wa bus. Urumva birahinduka ndaba mu convoyeur. We jama leta lare. Wewe nabonye ikiganiro nakoranye na Kigingi hangout. Narakibonye. Urabona ko nzi gukoka fresh. Jena gusomesha vyatari. Urumva rero, jena cafise long way to go muri kano kazi kanje. Mini ngale mchanga sivyo, ndacari ngaha, ndacakeneye support y'abana ko dukurikirana, ndacakeneye urukundo kuko nivyo bimpushinga gukora cyane no gukora ibindi bintu bitandukanye sivyo. Je wihangiro yanje difuza yuko one day I have a dream that one day ewana uburundi buja on map biciye kuri jewe. Yavuze ati buja on map harabora ariyo kartira wiri state mtam ariyo kartira wiri state berekana ama publicité y'abantu, harigeze kuja ko mutipe yitwa Dave ya chapa, hari urumva ni gikarti kinini sana kiko ma écran berekana ama publicité ya maki urabibona pale. Sasa mimi niko na dream kama one day agabora apana konchishako one day agabora azochama ikiganiro ciwanje no mu artiste w'umurundi urumva kandi give me 5 agabora one day kege warabyo biyekra hazoja ko nkibekra nka bine ibiganiro byanje by'abartiste bo ngama mu Burundi batandukanye. Jewe dream yanje ndifuza yuko biciye ku ngabirano Imana yamaye atowe narinzi namenye nevye, je namavuga ko nayimenye nevye yuko Burundi buzoja on map. Kane vugire maki mini dream yangu kandi ukazona bibaye bro. Ikino kiganiro bimvuze sivyo, tudoshe dukora ikindi kiganiro byabaye ducu ufata agapati nyene mvuze ucugateranya niyo yindi. KABOSS yarabivuze hari le 10 mu kwezi kwa gatatu 2022. Bakunzi ba 4REALY TV murumva rero yuko aba promoter aba journalist ari abantu bafise impano, ari abantu biyumvira ku bintu byinshi bya kazoza ku muziki, kadoza ka industry, kadoza ka cyangwa n'ibindi bintu byose bijanye n'impano z'abantu. KABOSS reka manze kwanza ndagushimire. Asante sana. Urema narinzi ko utaza kuza ariko mbona nyene mze iri niteka mba natewe bro. Natwe abantu benshi bakeneye platform ni bayishike bayiririra mugani baronke amajewe ni pate y'icesa foni gotwe. Bro gerageza gusaba ibiganiro abartiste benshi bangara ko before nyitangura. Karangira sana mu mutima bro, karangira sana mwavuga ati ewa ni bro sishaka kubikorera umuntu jewe aya nubu nta muntu wabikorera bro. Ushaka uzo kuguruza TV yawe no muso mbyazi KABOSS ngo dukora ikiganiro ifise abonema abantu babiri nzoza kandi ikiganiro ndagisharinga fresh kugira sharing ivyo wanje kuko mbavuga ati ni iki wanje urumva. Rero jewe vraiment don't no chance sino igotwera ni gukora kupambana abantu banaho utarabi agasozi utarabi quartier utarabi barabara utarabi reka ahubwo mwembona mufise na kamera kati nahise gukora ikiganiro kuri TV kweri nanari kibandungikiye yari umva ya TV gitangura vraiment nimba bari banyumvire guteteka tuhere kwa KABOSS nari kibandungikiye bro kwani so ile micro ya hivi afuza mikro ndefu ziri ku ruboro gucanga indani yebagaho KABOSS ijambo rya nyuma ubwira abantu bariko baradukurikirana aba fans bariko baradukurikirana kabisa
bon jewe kandi ikintu mfise novuga avant tout reka dushimira Imana kuko jewe ndi umuntu yemera Imana sana sivyo je n'umukoya mvyatanye dushimira Imana kuba yadushikana muri no mwanya dushimira Imana kuba yashoboye kuduhuza je nawe sivyo hamwe n'abana nshimira na Flip G bihereye ku mukameraman bikaja ku journaliste bikaja no kuri team yose ndababwira yuko let's focus tuzogera ku ndoto zacu no munsi turaturinga ngandiza yuko next time tuzokora ikiganiro turi muri Majet Privé wacu urumva ikiganiro cha live de muri Jet Privé wanje na buri muri wawe tukatama MacBook yo brother ushitse he safi urumva ibintu nk'ibyo ndazi yuko one day bizokunda ndazi yuko zino mana zacu zizodushikana handi hantu hamashimira abafana ba Flip GTV nongera ndababwira yuko KABOSS for real nkora muri Jimbere magazine ikiganiro cyitwa Hangouts ikiganiro kiba chaque vendredi 16h ikiganiro kimeze neza muzoryoherwa mutafurahi sana support me nkuko naje muri Flip GTV ugira dushobora gusupportingana mukore subscribe kuri account ya Flip G mukore subscribe kuri account ya Jimbere nagomba SIREN VIBES TV na SIREN VIBES TV fresh dose na Jimbere magazine ewana supporting ndacakeneye urukundo rwanyu mufata ukuboko mungeze aho nifuza murakoze sana bro reka ndagushimire cyane asante sana mzee respect ya mingi yaga bakunzi ba Flip GTV turarangije ikiganiro turarangije igiteramo ikiganiro ikiganiro cyari kiryoshe cyane nizere ko umuntu wese aza kukibona aza kugikuramo inyigisho umuntu wese aza kukibona aza kugikuramo ico yifuza gushika ko nico yifuza kubona mubandanye mugira subscribe like share no kuzindi platform zose Facebook Instagram Twitter n'izindi nyinshi kugira ngo uburundi tubashe kubushyira kuri ya map twifuza turi kumwe na KABOSS turi kumwe na Siyo turi kumwe n'abandi bose dukeneye ko ino industry tuyishikana handi ndakunda kubona sense ko ari mu blaze sense ko ari yonya ko ndakunda kubona ari sharing amaye biganiro urandika n'inkuru bro ndakunda kumubona sana mu blaze kandi abikora neza sana gusa rero kugira turangize fresh bro cyeka ndabibutse kandi ko msiganiro cyitwa Hangouts amabani Hangout ama Hangout rero kugira fresh every Friday 4 p.m. 16h ukacugira vibe meze neza kugira turangize fresh gira guca ndakwereke urabona guca urumva ngira nango heraba look at me ugire guca bibona cyo tugira 3 fois pop Hangout tragi 1 2 3 pop Hangouts you already know mujama